kuramukanya n'ikintu cyambere kizokurangana cyane kuri umuntu avuga icyongereza. Hanyuma ikintu kigira kabiri kizogufasha iminsi yose uri kuravuga icyongereza, gerageza kumwenyura. Turagira icyo bita ukumwenyura, what we call smiling. We smile. Kumwenyura ni ikintu cyambere kizogufasha kuvuga icyongereza mu buryo bwiza. Iyo tuvuze kumwenyura bisiguye iki? Ntabwo ari ugutwenga. Kumwenyura uri kuravugana n'umuntu icyongereza, kirazira yuko ushavura. Umuntu avuga icyongereza n'umuntu aguma ariko aratwenga, nkuko mbona Teacher Prince Miss ariko aravuga icyongereza aguma ariko aratwenga, namwe nyine Chuti namwe bakunzi b'ibiganiro vya Home TV, murahawe ikaze cyane gose mu bwami bwa Home TV. Nkuko twari twabasezeranye ariko tugiye kubahereza ibiganiro bitandukanye kuri Home TV, ibiganiro bizobashika kunyota, ari kuvyerekeye amatana atandukanye, ibiganiro tuzokorana n'abana, tuzokorana n'abantu bakuze. Ariko kuri uno munsi, kuri uno mwanya mumbona hano, turi hano kugira tubandanye n'ikiganiro cyacu Let's Learn English. Ni ikiganiro cyateguriwe abarundi, cyateguriwe abantu abo bose bamaze ikiringo kirekire bariko bararondera aho bashobora kwigira ururimi rw'icyongereza. Ururimi rw'icyongereza ururimi rudasanzwe rudufasha na cyane mu bikorwa ivyo ari byose dukora, ari muri business, ivyashara bitandukanye, ari mu buzi bwa leta. Igikorwa icyo cyose dukora icyongereza cyama gikenewe. Naco gituma muri Home TV twafashe ingingo, turafata decision yuko uno munsi dutangurana nuwo wese yumva keneye kwiga ururimi rw'icyongereza. Niba natanguje ikirundi kubera yuko dushaka yuko kino kiganiro kiri dediye, ni kuvuga ni cyabaye créé twagikozana cyane kubw'abarundi bacu bamaze igihe kiringo kirekire bariko bararondera aho bashaka icyongereza. Ariko na cyane usanga mu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi kugira onke aho ushaka kugira icyongereza usanga bizimbye cyane gose. Dufasha nakare mu masantre atandukanye muri ville aho tucaho usanga bigoye ko ushaka kuronka umwanya wo kugira icyongereza kubera kwivanya n'akazi kurakora, cyangwa usanga amasantre menshi aho wigira icyongereza babasaba amafaranga menshi cyane gose. Ariko birorosha cyane gose mose nkuko isi genda iratera imbere, nkuko la technology genda iratera imbere, urashobora kwiga icyongereza uri muhira iwawe. Bisaba ko gusukurikirana Home TV kwa jajya munsi kugira icyo bita subscribe, ukagira icyo share, ukagira icyo bita share, ukalikinga neza kugira ukabandanya kumenyekanisha ibiganiro vya Home TV awo wese akunda kiganiro cyacu cha Let's Learn English. Ati uno munsi rero tuzakwiga ibiki na cyane mu mico kama y'indimi izarizo zose abantu bari bose bamabiga kwisi yose. Hari ikintu kidasanzwe umuntu imbere yuko yiga ururimi kanaka abanza kwanza kumenya. Ati ivyo nibiki amaza kumenya imbere yuko kuvuga ivyo byose bikenego bivyankeneko kugira umuntu ashobore kumenya icyongereza. Nabanje ko ngira mbaze ko ndabidondore. Jewe nkaba ndi Teacher Prince, umwigisha w'icyongereza wanyu muzokwamana imisi yose mu biganiro bitandukanye, mu maleson atandukanye y'icyongereza tuzoba turiko turiga hano muri Home TV. Ariko ntibagira kubwira tushaka kubandanya kurikirana ibiganiro bya Teacher Prince mu cyane muri kino kiganiro cya Let's Learn English. Imisi yose wibuke kugira icyo bita subscribe, utubagira kurikirana comment na cyane comment zitera intege kubona ko bitwereka neza igikorwa tuko turakora ko ari cyiza cyane nimba muraka byo dushaka guhindura tukabihindura, ariko byose kabikora ku bwanyu. Muri kumwe na Teacher Prince, nibagiye na mugenzi njye ari kuri kamera abo twita Simon Pro. Murakoze cyane gose. Ariko rero mu Burundi tuko turahura ibibazo bitandukanye kuvyerekeye kwiga ururimi rw'icyongereza. Hari ibibazo bitatu canke bine tuko turona navyo, tugerageza kuzirikana nimba wo buri muri no migwi y'abantu bariko baravuga ati jewe ndakeneye kumenya icyongereza ariko nta mahera mfise. Uwo n'umugo wa mbere mugira kabiri no abantu bavuga bati jewe mazigiye n'igicyongereza ariko cyarananiye, sivyo? Abo no umugo ugira abantu bagira kabiri. Umugira gatatu abantu bavuga bati vraiment ndumva icyo mfasha nkavuga icyongereza nkanaka. Abandi bakavuga bati jewe namvuga icyongereza iyo nshitse ku muntu avuga icyongereza akundusha cyane numva ncitse intege. Neza cyane ivyo vyama byashitse by'ukuri, ariko twibuka ko ururimi rw'icyongereza surugwi wacu rwajeruzanywe n'amazi, niko rwajeruzanywe nabo bita abazungu. Iyo rurimi rwacu hano mu Burundi tuvuga ikirundi.
uko ukivuga cyose uko uvuga icyongereza uko ariko kose agihambaye no kugira ikintu gutanga la message. Ati rero ikibazo cya mbere ikintu cya mbere kidodufasha na cyane kuvuga icyongereza mu buryo bunyaruka cyane ubicishije na cyane muri kino cigwa muri bino vyigwa bigera kuri 50 tuzobahereza hano kuri Home TV. Bati nibihe bizobafasha? Ikintu cya mbere mu rurimi rw'icyongereza tuzokwiga kugerekeye amalphabet imisi yose icyo bita la fondation umushinge w'ururimi rw'icyongereza. Na cyane tumenyereye uko kumenya uburyo bwo kusemura no uburyo bwo kuvuga ama consonant no kuvuga icyo bita imperekeranya ko tuzita mu imperekeranya mu Kirundi, kumenya tuzivuga na cyane mu cyongereza hariho indome zitandukanye turabona tumaze kumenya kuzitandukanya no kuzivuga bizodufasha kuvuga icyongereza mu buryo bwiza. Nka rero hariho indome bita r, hariho n'indi bita l. Izo zibiri tumaze kumenya kuzitandukanya ni kuvuga yuko muri mwanya kuvuga icyongereza bizokoroha cyane gose. Hari inzindi ndome zigira kabiri, hari urudome bita f, haba n'urudome bita t na h, ari zibiri ingene bazisoma tumaze ko ni indome zibiri. Abantu benshi kuna gusanga bariko barashaka kuzisanisha ariko bazitategeza gusanisha. Tumaze kumenya na cyane mu kanoni hanze kizo ndome tumaze kumenya uburyo bwo kuzikoresha no kuzivuga usanga icyongereza kikura uri kuragisemura neza mu buryo koshane kuzikora kivuga neza cyane gose. Ariko ndabizeza yuko muri kubona Teacher Prince umwigisha amwigisha bishoboye cyane gose, amazi kirekire ariko arigisha abana batandukanye, atarabona gusa ariko arigisha mu bisate bitandukanye. Ndibaza yuko ndabijeje yuko bizogenda neza. Wowe uri kurankurikirana icara hasi gusafata gakaye unyumvirize, ndazi yuko ndaguhaye garanti y'amezi 2 gusa cyangwa amezi 3 gusa uzuburi kuravuga icyongereza mu buryo bwiza cyane gose. Tumaze kuvuga ikigino gira kabiri, ikindi kingino kigira kabiri kizogufasha na cyane gushobora kuvuga icyongereza mu buryo bwiza nikiye kumenya gutandukanya imyanya. Nijyo tuzoberekana nakubana mu cyongereza kumenya ko dutandukanya imyanya itatu ngena itatu: le présent acipita kubu mu Kirundi, le futur ariko kazoza, le passé the past, really the present ariko kubu asubiramwo, future ariko kazoza, past ni kuvuga kahise. Kumenya gutandukanya uburyo butatu yuko ravuga ati ndaje, naraje, ndaje, nzoza. Uburyo butatu bwo gutandukanya imyanya. Umaze kumenya gutandukanya imyanya bica bikorohera cyane uvuga icyongereza mu buryo bwiza. Utibagira yuko mu verbe atandukanye zogena turiga tuzomenya uburyo bwo gutandukanya ama verbe irrégulier n'ama verbe régulier. Ivyo ni bibiri niko nabivuga nzobibasigura mu buryo bwiza aho muze bitahura neza ko muzo mubona neza yuko ku icyongereza kuvuga icyongereza bwa bundi vyoroshe cyane gose. Ari mikigira gatatu arico gihambaye cyane gose, ndabasaba yuko mugerageze kandi cyane gutegereza gutega ugutwi ikintu ngiye kuvuga. Icyongereza si Kirundi, icyongereza nurundi rurimi. Uburyo abarundi twigenza twikomporta imico kama y'Ikirundi n'imico kama y'Ikinyamerika canke abantu bavuga icyongereza iratandukanye cyane gose. Bati gute? Umuntu avuga icyongereza n'umuntu avuga ikirundi baratandukanye cyane gose. Mu gihe uri kuri icyongereza mu rurimi rw'ikirundi uzokamuka ikivuga mu rurimi rw'ikirundi. Abo bose bumva bavuga icyongereza neza ni kubera yuko bacize icyongereza baciga mu mico kama, bakuza icyo bita les comportements des personnes abantu bavuga icyongereza. What is a comportement nizaye? Ikintu cya mbere kizobafasha cyane kumenya ku icyongereza ko bati ngo bavuga yuko ngo inkware zisezerana, ndazi ko bamaze kwishura, inkware zisezerana mu masesa. Ego shaka yuko abantu tsogo turigira icyongereza hamwe nine ko bazokurikiza zino comportement ya mbere hari cyo bita kuramukanya. Umuntu avuga icyongereza n'umuntu akunda icyo bita kuramukanya. Ugaragije kuzirikana kuri abo bita abanyamahanga bamabaza nga mu Burundi bavuye mu bigo vya Buraya cyangwa muri Amerika, leta zunze ubumwe za Amerika,
imisi yose n'abantu bakunda kuramukanya cyane gose uzi kuvuga icongereza winjiye mu bantu ushaka kugira cyaco cyose ukora ikintu cyambere utwararika nico kugira iki kuramukanya. Hi, how you doing? Yes, kuramukanya ni ikintu cyambere. Hello guys, sivyo ayo ya kuramukanya ni ikintu cyambere kizokurangana cyane kuri umuntu avuga icongereza. Hanyuma ikintu kigira kabiri kizogufasha imisi yose uri kuravuga icongereza, gerageza kumwenyura. Turagira ico bita ukumwenyura, what we call smiling. We smile. Kumwenyura ni ikintu cyambere kizogufasha kuvuga icongereza mu buryo bwiza. Iyo tuvuze kumwenyura bisiguye iki? Ntabwo ari ubutwenga. Kumwenyura uri kuravugana n'umuntu icongereza, kirazira yuko ushavura. Umuntu avuga icongereza n'umuntu aguma ariko aratwenga, nkuko mbona Teacher Prince Misa aravuga icongereza aguma yamarika aratwenga, namwe nyine atari gutwenga ariko mbariko ndamwenyura. Simwenyura kubera ko ndashaka kuba ndiko ndamwenyura kubera ko ndyohewe, ariko kubera ko ariko bitegerezwa. Ndibaza yuko imisi yose mumaze kugenda, mumaze guhura n'abazungu batandukanye, mumaze kuvugana, ndibaza yuko nta muzungu n'umwe mumaze kuvugana ashavuye. Iyo uriko uravugana urabona ko yagutegereje kandi ariko aragushinga amaso, ariko arakuraba mu maso kandi ariko aramwenyura. Wibuke ikintu cyakigira kabiri ico bita kumwenyura. Ndakeneye yuko mu byo muzo ko tuzotwiga byose dukoreshe ano mategeko. Hari n'amategeko y'abantu bavuga icongereza no mu kirundi tubateza kuyakurikiza, ariko na cyane mu congereza ho ubikoresheje ni auto. Nibo babanje usanga bariko baravuga icongereza tikagati karishima kugira ngo unarishima oya si kwishima. Muraza kwibona ikintu kigira gatatu kizogufasha cyane kuvuga icongereza mu buryo bwiza, hari ico bita facial expression. Ibimenyetso, gukoresha ibyo bita ibimenyetso by'amaso. Uburyo ukoresha amaso yawe nivyo bizokwerekana neza kuri kuravuga icongereza mu buryo bwiza. Ngo ati mu buryo guti ibimenyetso by'amaso tubikoresha gute? Ndabakaro gatoya, gerageza kuzirikana kuri uburyo buno buburero bubiri. Akaro kamera avuga ati namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Uburyo nza kubivuga mutandukanye. Umwaraje namusanze yababaye kandi yari namusanze yababaye kandi namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Uburyo ndabivuze mutandukanye mu majambo abiri. Namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Urabona si tu vois comment ndiko shaka yiko muraba mon visage, visage yanje, sivyo? My face ngene ndiko ndayikoresha nguga ati namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Tu vois urabona ngene vuze urakacaza namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Tu vois uburyo ni kuvuga iyo uri kuravuga icongereza ukoresha ni facial expression, ibimenyetso by'amaso, cyangwa kiragenda neza kuko n'umuntu atavuga aratahura neza ko ibyo muri ariko aravuga ikintu kibabaza cyangwa aravuga ikintu kigira gitwenza. Namusanze ari kararira kandi yari yababaye cyane. Uburyo dukoresha ibimenyetso by'umubiri ni ikintu cyambere cyo dufasha kuvuga icongereza mu buryo bwiza. Ikindi naco uko uravuga ati ujya mama yamaryohewe, sivyo? Iyo uvuze ati ujya mama ya, for example, mama yamaryohewe, sa ndiko navuga ikintu kibabaje ariko ikintu kimeze neza ko umuntu yamaryohewe, nkatamvuga yuko umuntu yamababaye, sivyo? Tuhige uburyo dukoresha visage yacu. Ego nivyo aho rero hacahazi mwige ibintu bibiri bizoka bibafasha cyane gose mu cyo turakoresha ibimenyetso by'umubiri by'amaso by'amaso. Ikintu cyambere, iyo uriko urabaza ikibazo gisaba yuko wishura ego canke oya, hariho uburyo dukoresha ingohe zacu. Iyo uriko baza ikibazo gisaba yuko wishura ego canke oya, cyangwa uriko baza ikibazo gisaba yuko wisigura canke usigura inyishu, hari uburyo mu maso haratandukanye. Akarerero, iyo ndakubaje ati yaje umva ko ngaho utegeza kwishura ego canke oya. Yaje, murabona ingohe zanje zigira iki? Ingohe zanje ziraduga. Yaje wocho shura ego yaje, ego, sivyo? Ego yaje. The way urabona ngene amaso yanje ngene umutwe wanje korawugira ego yaje.
uburyo ndiko nakoresha none ko tambwiye murabona ingene gituma cyemanura ingore none ko tambwiye manu ingoye kujya kubera ko nifuza yuko umuntu kanaka agira iki yisigura byagenze gute nivyo tiwa uburyo kujuje ngono kuzimanura ngiye n'umuconga nuko oh really oh that's pretty good can you tell me you see mutabona ngene niko bizogenda pore muzogenda nabona ngene gazi ko uburyo tsogenda turabikora bizogenda neza cyane gose ndize yuko abariko baradutaho abiko baratwumviza bose mwese bose mukora kuri ikiganiro cha Let's Learn English na Homo TV murabona beza cyane gose murabona bisubwenge murabona sindabisa abana ariko ndivuza abana nawa wundi aracamo kavuga ati ngimana no mwana mwiza kandi umwana atari umwana me nimvugo ngereranya sivyo ego hanyuma ikindi naco harico twita body language uburyo dukoresha ibihimba by'umubiri jewe tivwa urabona amaboko uboneka navuga ati jewe navuye muri Kenya nza mu Burundi ariko mvuye mu Burundi nja muri Congo mvuye muri Congo canshikira muri Zambia tivwa urongera karevuga nubu ndavuga ati je navuye muri Kenya nzaza nga mu Burundi ariko mvuye cangenda ari muri Congo ariko byose kuca ngenda muri Zambia aho wose ubuzima vraiment bari meze neza vraiment urumva vraiment uburyo ukoresha ibimenyetso by'umubiri biratuma ururimi rwawe rw'icyongereza rugenda neza cyane gose ego ivyo nivyo nshaka ko muzoka nko murakoresha mu gihe tuzoko turiga ururimi rw'icyongereza na teacher friends kuko naje murabona mu buryo bose ndiko navuga byose ibyo mvuga byose ndakoresha ibima by'umubiri ndakoresha facial expression ndakoresha umubiri wanje urakora sivyo nanje bituma ururimi ruri kuravuga rutoka neza cyane ndize ko muzobikurikiza sivyo none ego ngati ikindi gikuzo kurikirana igikizobafasha ikindi kizobafasha ari cyo bita eye contact kurabana nabumviriza bizobafasha cyane gose tumenyereye hano mu Burundi wacu umuntu akuruta canke uri kuravugana nk'umuntu honorable canke mu bisanzwe uri kuravugana tufate nka kare uri kuravugana na nyine cyubahiro wacu Petero Nkuniza par exemple bese uruma yuko kumuraba mu maso kumushinza ijisho ariko arakuvugisha tifata yuko mu mico kama ya Kirundi gushinga ijisho umuntu agusumba bavyerekana yuko atasoni uri nshira soni ariko mu Congereza suko mu Congereza biratandukanye tuge tumenyereye ko tukutavuga n'umuntu zangeso zacu zo kuvuga tuko turakosha amatelefone ndakumva izo tuzishire ku ruhande kugira umuntu azaboneza neza kuri kuramutahura kuri kuramwumviriza bisa kumuraba nivyo niko ndabibona ikandi ibyo musi nyene yaraje nyene none byagenze gute aho rero tugaruka neza gato wasivyo nimba usanga akenshi abantu bavuga icyongereza ari abantu usanga bakerebutse ari abantu mengo ntago bafise mu gihe wamenyereye umuntu ariko aravuga kuri abo maso n'umuntu ashaka no kubesha urabona neza ko umuntu ariko aragutahu cyangwa atari aragutahu n'icyongereza nuko just tell me I need to know just tell me I don't understand what you're talking about you kuravuga uri kuramusigurira ariko arusigurira ukamushinga ijisho icyo bita eye contact naje shaka yuko mwe namwe ngiye muvyo muko muravuga byose muze murakoresha bita eye contact nayo muvye wawe isikira hinduka isigenda hinduka igenda itera imbere ku munsi mu gihe uzo uri kuratanga uzoba uri muri interview ibi niko navuga ngaha muzoja gusaba akazi ibi nivyo uzokoresha cyane muri passa interview l'interview toujours biragaruka uburyo ushika muri interview kwanza kuramukanya sivyo turasa kibona ngaha mu guheraheza uburyo butandukanye bw'indamukanyo dukeneye gukoresha mu gihe turiko turavuga icyongereza ego na cyane n'icyo nkuko navuga ati eye contact kurabana nabumviriza iki naco mu gihe uvuga icyongereza ifopa kuraba ngo kanakaraza kuntwenga cyane kanagaza kuntwenga ibisose je ndibuka nk'iki ko ndi icyongereza ikintu cya mbere nashize mu muziki kare iki mu gihe mvuze ijambo ritari giza cyane nagize ikosa
abantu bakaca batwenga nacamvuga ati man bwawe ni sinanizi ko wampaye ari ngabirano wampaye yo gutwenza abantu sinandayizi ndabaye mukonkira ndashaka kukonkira kigingo no mutashaka gutwenza abantu fata rero yuko no munsi uri kuravuga icyongereza ushaka kuvuga amakosa nubiraga ahubwo ni kimwe mu bigufasha ni kimwe mu bintu bizo gufasha cyane gose sivyo ego byo biza cyane gose mukurikije iyi impanuro izofasha cyane gose iki naco birasaba yuko ndabinginze yuko mu gihe uzo uri kuravuga icyongereza gerageza kugira icyo bita tuza uvuga umutima uri munda sivyo uvuga umutima uri munda. Hello guys, I am happy to be here in front of you guys. My name is Teacher Prince. So how you doing guys? Tuza uvuga amajambo ariko araza buke uko amajambo uko wakoresha icyo bita gutuza nibizo bizokororeza kuraba kuvuga uri kuraba abantu bizokororeza gukoresha ya facial expression y'imizo byo mu maso canke byo ku mubiri kubera ko agize icyo bita ugutuza murabitahura neza ego ikindi naco kizobafasha cyane gose aricyo bita akenshi ikintu tuvuga haricyo bita kubahuka ego ikintu nzi ko ndazi ko benshi muri ko murandaba cyane babona bamwe muri menshi ikintu cyo cyama kibukira bagora minsi yose mufise amasoni yo kuvuga icyongereza ngo baraza kwatwenga mufise amasoni yo kuvuga icyongereza kanaka ngo niyavyumva oya mufise amasoni yo kuvuga icyongereza kanaka ngo kivuga cyane gose ngo yavana hora amakosa oya bajya bose bariko baravuga icyongereza no kubera ko bafise icyo bita kamere yo kubahuka barubahuka nyene ko ramugiye muza ubahuka kuvuga icyongereza ubahuka kuvuga amakosa tugutahure ndafise umugenzi akaro gatoya umugenzi nigisha icyongereza uno musaragise arakivuga my friend arakivuga neza cyane gose uno musomera yaravuye muri entraînement arimo kubira nabo ati hey brother we coming from no you know I'm coming from the entraînement umvaga jambo I am came from the entraînement kene yakivuze ana fierté gishimye ati wow you came from the entraînement oh that's pretty good ndamati ako nibavuga the entraînement bavuga ati from baita akuvoya nani entraînement bavuga training really ariko no musi wa ya kosa yaciari ndakenyerera mukoza muravuga makosa yanyu tuyakosore nico Home TV iri hano kubwanyu kino kiganyo let's learn English kiri hano kubwanyu tugiye kubaho rero tugiye kubaho kuvugira mu bantu benshi uko uvugira imbere y'abantu batatu bani batanu nibyashika umusoma mariage yawe uzosaba kuvuga ijambo nibyashika imbere kugenda gutanga discours uzovuga imbere y'abantu aha suko icyongereza gusa cyo utavuga ati turabigisha icyongereza tukabigisha nicyo bita ubuzima ibyo tubigisha ngaha ni navyo muzo kuriza mu buzima bwa misi yose na cyane abanyeshuri muge muri kiri ku ishuri mumenye ko bizobafasha cyane gose naco tudabasaba gira abana banyu muge bavye mu kumura kino kiganiro muge abanyeshuri uko bakora kino kiganiro gira abandi bana ni muje kuri Home TV hariyo cyo kidasanzwe harimo n'umuticha akora neza ariko ashaka kudushira ku murongo ariko aratwigisha ngeneye ko abarundi ko turazi ko dufise impano yo kuvuga icyongereza tukivuge neza sivyo tukivuge neza cyane gose uno munsi umwaka uhera tumaze kuronka abana bawe no igihumbi 500 cyangwa 200 uvuga icyongereza neza cyane gose sivyo neza cyane iki naco kizakushaka kurikana iki turakunda abantu babaza ibibazo umuntu avuga icyongereza n'umuntu abaza ibibazo cyane gose hey can you tell us about how is Burundi meze gute tell us about Burundi. What's your name? Do you have a family? Unafisa mufianza. Abantu bavuga icyongereza barakura kubaza tubazo. Ukubaza ikibazo niko uguma utera imbere. Ejo bibazo gusa ngo uravuga icyongereza my friends. Akano kamosha ndabwiye. Umunsi wako ati are you Burundian? Buri Murundi. Uzotuvuga ati vrema nabaye umwongereza kabaye. No kuvuga uzoba wikomporta uzogeza aho mukuru mwanya uzoba ariko impoko wikomporta nk'umuki umuntu avuga icyongereza iyo nijo nkeneye rero ego nkeneye ko rero mwama mumbaza ibibazo tubishure sivyo tugeze rero kuri cya gihe rero kidasanzwe
ndazi ko benshi mwaratoye ama diplome, murafite ama diplome. Abantu turamenyereye yuko turamenyereye gutanga ikintu kanaka canke kucakira. Ego uburyo bwiza bwo kwakira gacha kugitanga buzobafasha mwese muri ko muraraba ino video, muri ko murakurikirana kino kiganiro cha Let's Learn English with Teacher Prince. Niyi reka ndabakarorero tumenyereye imisi yose mu mico kama ikirundi, iyo ufise ikintu kanaka ukene guhereza umuntu, sivyo? Umuntu akuruta kumbuca turetse umuntu akuruta guhereza ikintu umuntu no kuboko kukubanga akira, bavyita kubura indero. Baravuga ati buya muntu ujya mu ntangira afise urashaka so ikintu guhereza ikintu no kubanga. Iyo ni mico kama kirundi kandi tuzogoma tuyikurikiza, ariko mutahora ikintu kimwe, rimwe na rimwe nari mico kirundi turabikurikiza gute. Muze mugiye mutegereza mu gihe cy'ama remise reprise mu ma ministère atandukanye cyangwa mu kazi atandukanye, iyo uri kuratanga ikintu kanaka hari icyo bita ubanza kwanza kuramutsa umuntu, sawa? Hanyuma cyagintu ugiye kumuhereza numurekura, ubanza kwanza kumuramutsa, hayi meze neza, icyo ugiye kumuhereza ugicisha hehe? Utugicisha hejuru. Thank you so much. Ego mabonye uramuramutsa ukaca umuhereza, thank you so much. Mwabibonye? Ikindi kira kabiri nashambye ati raba untwarire kano gakaramu kamereza ujya mu pete tro umuntu nimugeze mu uraraka mu gitondo urashaka kwanza ari abo tumenyere ambwiye ndagwere zino karamu uko murabona cyengene ko no mu banyeshuri banditse ko turiga hamwe icyongereza mu comporte mu buryo Prince Teacher Prince agiye ati bihereza karamu Bernice hariya canke Karine canke bande banushike Karine sawa akanwa karamu Teacher Prince yarambye akagwereza wabonye sindamurekura mabonye namuhaye ndamwe sawa. Je continue cyambona gikorwa byanje iki naco nuko nyene ugiye gutora diplome ndazi ko ari abazitoye mu buryo budasanzwe, ariko it's okay nabisanzwe. Aba directeur ari ngaha na office ama diplome, abigisha bari ngaha, banza utangure ubaramutse utangura kuri directeur nyine umuramutse ubaramutse cyangwa utangura ino ku ruhande uramutse bose ushise kuri directeur ashaka guhereza certificate cyanye diplome, ucubanza kwanza nucike directeur banza kwanza muramutse n'amaboko abiri, muramutse n'amaboko abiri, hanyuma ucutura diplome n'amaboko abiri. Oya ugira gute? Uramuramutsa, sivyo? Simako ndavyereka uramuramutsa, yes merci, hanyuma certificate yawe ari guhereza he ukuboko kuri hejuru, ucugira iki? Uca utora thank you. Kubera iki tugira rero gutya mu gihe amereje gutya niyo hahandi ani bahagaze ngaha, niyo hahandi tuba dukeneye ko wacabwira n'agafoto kubera ko anda ari karandamutsa. Murabona nuko rero nyene ko muzoza murabigenza namwe, sivyo? Ikintu twagira nuko duhereza ko muri les comportements z'abantu bavuga icongereza twagira duheza kuki kundamukanyo. Tumenyereye neza yuko mu Burundi turaramukanya mwisha, ari abantu baramukanya bya bintu byo kwitana bite, sivyo? Murabimenyereye izo ni mukironi cyangwa zari zani tugira bya gutya utuza amaboko kugira murabona za gutya zandamukanyo iyo bite ni chef murakomeye, murabona that's Kirundi. Ico ni Kirundi si Congereza. Dufise indamukanyo international, indamukanyo mpuzamakungu imwe y'abantu bavuga icongereza niya ico bita shake hands, kujugumiza ukuboko, ndagufata ukuboko bite meze neza, sava meze neza, oh I'm Prince, oh now ko tumubwira ati yes I'm Karin, oh I'm Prince, oh I'm Karin, oh nice to meet you too, bamon bibite chef, sivyo? Oh yeah, ndamaze kubona ibiganiro byinshi abantu bahura n'abantu bari hejuru uramuna so mumeze neza ego do faso yo kunama gutya
nico cyubare kidasanzwe cyane wagize cyo cyongereza ngaha nico cyongereza two turavuga rero nimba ndazi ko benshi mwari miteze yuko no munsi dutangura kwiga direct ariko ibi nabyo dutanguriye ko nivyo ngira kamaro c'est ce qu'on appelle fondation umushinge w'icyongereza inkware zisezerana hehe mu masesa nizere yuko kuwa kabiri w'indwiza leso ya mbere ni yeso ya mbere tuzotangurirako izo leso nziza cyane gose leso izobafasha mwese kandi tubibuza yuko icyongereza tuzokwiga ngaha si icyongereza gusa kiri mu domaine tuzokwiga icyongereza mu madomene yose uzi yuko uri muri bank hariyo domaine yawe hariyo leso tuzoshikira yabona kora muri bank uzi yuko ukora mu bitaro hariho leso tuzoshikira ko yabona kora mu bitaro uzi yuko ukora kuri aéroport tuzogushikira uzi yuko uri ku ishuri uzi yuko uri kuri université tuzoca kuri muri ivyo bisata vyose kubera iki kubera ko twasanze la majorité y'abantu bavuga icyongereza urashaka umuntu avuga icyongereza neza cyane gose ariko hageze mu gisata cyo kuvuga ngo amwati kugira uvuga ati umuntu yavunitse umva yasaba ko bamushira muri bamushira mu radio hanyuma bavuze ko bamushira ku isimejo ariko baramanika ukuguru usanga biramunaniye turakeneye ko tugira abanterprete benshi b'icyongereza turakeneye kandi babishoboye cyane gose akije bizova he muri Home TV ego kano kajyo rero nimukagishe na kajyo keza kazobafasha mwese kazobafasha na cyane bizobafasha kubashikana mu yindi ntambwe uno musare abajene benshi batari ko participa mu ma formation internationale nka za cohorts ziko zirapasa muri Kenya za YALI Young African Leaders Initiative Mandela Fellowship sivyo hari ama conferences ari karabera muri international conferences ziri full founded but soko turaparticipa ko tavuga icyongereza ndakene yuko umuntu yitwa ko ari mu jeune yumva yuko akunda Burundi bwiyo yumva yuko akeneye kuzogira ico akeneye kwibukwa akeneye inspira generation izo irikiraza twigicyongereza kugira tugira iki tuvugira Burundi bwacu dukorera Burundi bwacu hanyuma ejo bundi tube barurangiranwa tuvuga duti cyacyongereza twaratuduije cyaradushikanye hadasanzwe nibagera kugira ati bibogira icyo bita subscribe ubwo abagenzi babo babwira ati sagira subscribe twigire hamwe ni minsi yose kuwa kabiri muza muri kumwe na Teacher Prince muri Home TV murakoze cyane ciao.